kuvuga rero ko igikorwa ca severe nga mu gisagara ca Bujumbura bibaza ko mutazomara iminsi 2 canke 5 ahubwo uko turafise vyinshi tubabwira mu vyabaye nga mu gisagara ca Bujumbura kuko igihe vyabaye mu mwaka w'1972 niyo base ya commandement ya vyose nga mu gisagara ca Bujumbura kuvuga ko hariho vyinshi abanyagisagara baba bazi, hariho vyinshi babonye mugabo hari ibimenyetso kumbure mwebwe nyene kwera ubuhinga bwanyu. Uyu munsi turimo turategura ico gikorwa, uyu munsi twinjiye mu gisagara ca Bujumbura, nico twifuza ko abarundi n'abarundikazi bamenya, abarundi bari mu Burundi n'abari mu mahanga. Uyu munsi dutanguje ibikorwa icese mu gisagara ca Bujumbura. Tubasabe ibintu bitatu. Ica mbere, abazi ahari ibinogo vyatawemwo abarundi n'abarundikazi, tubasavye dushimitse nk'umugwi, muhaturangire, muhatwereke, tuhakorere, nimba hamwe hamwe atamazu yamaze kubakwako, naho amazu yubatswe murahaturangira kugira tubimenyeshe inzego zadutumye. Ico nico ca mbere tubatumye, tukibwira abarundi bari mu Burundi n'abari mu mahanga. Ica kabiri tubasaba mwebwe mwitavye, tubicishije kuri abamenyesha amakuru, amaradiyo, amateleviziyo, abandika mu binyamakuru, nimutubwire abantu bazi ivyo babonye bakiriho bakuze bafise imyaka yo kuvuga ivyo bumvise bifadika, ivyo babonye, ivyo baciyemwo. Aho tuvuga tuti hari abapfakazi muzi bakiriho batubwire, hari abana babo b'imfuvyi bakuze babonye ibitari bike batubwire, hari abanyamahanga muzi bakira mu Burundi bari ngaha mu gisagara mu 2022 mu 2023 batubwire. Abo nibo bazoduha inkuru twita témoignage, abo nibo bazodufasha dukora bya bikorwa mu gifaransa bita audition des témoins, kumviriza ababonye ivyabaye. Ico ni ca kabiri, kumenya abakuze batubwira ivyo babonye n'ivyo baciyemo. Uko byacu bitangura twamenye ko hajya hepfo yaho nagarukiye ariho hatuririwe imiduga, hajya bita kuri Monument de Soldats Inconnus. Uke batubwiye ati hajya harasiwe umushoferi wa Micombero yitwa Kinyombe. Tuca tubimenya gutyo, hanyuma ibintu bica birabandanya, tumengo ni ibintu buhoro buhoro. Ikidadutera ubwoba rero, abakuze barahunze, abajene ntibakurikiranwa cyane, barondera aba intellectuel mu buzi, mu ntuze imiduga yasomba tubona. Hanyuma ku mugoroba narakora akazi ko kwidandariza amagi mu buruhuko. Urabona hari mu kwezi kwa 4, ukwezi dutangura kwa 5. Uburuhuko bwaciye buba, tuca twigira mu buruhuko, nanje umwuga wanje wari kwidandariza amagi, tugatembera hajya ku bubare. Twarabona ingene abantu batwagwa, kandi nta muntu batwara babose cyane, kiretse bo bakura ku mashure. Cyane narabonye ingene batwaye abantu bo kuri Inta ryari ishuri riri haruguru y'Amacuniro, uburyo bari lise Vugizo, niho lise Vugizo y'umuriro. Hanyuma ibyo byo nabibonye ngiye hajya ku Macuniro bantumye gusuma. Narabonye ibintu by'ingene imiruga mu ijoro yakora, hari za Chevrolet nizo zari zihari, hari imashini zibiri za Meri bita Trojan, hakaba na Chevrolet zibiri zakorera muri Meri nyene, nizo zakoze ibikorwa vyinshi muri ivyo, kuko hariho n'amajipe abiri yaherekeza. Abaza gutwara abo bantu baba abajerere n'abashinga ntahe barashobora kubwira umuntu ati nkurikira, akabakurikira bakagenda mu abantu bakagenda impezi, harira kazogaruka ukabura. Hariho n'ibindi vyabaye, barahamagara mu nama, nakubibona n'imyaka 17 twari
harimo no gutinya ikori tukaza gusaba ibitabo by'ubusore twatwagwa muri Mutimbuzi hajya Kamenge ruguru yose twagwa muri Mutimbuzi twagize aho batugirisha amanama 73 hanyuma turagenda turumviriza inama yabera ku biti by'ubusoro biri barabara mubona rya Muzinda byari gikikijwe n'ubusoro hepfo no haruguru ikomine nayo hajya hari Kanga atari hari kumubona komine yari hajya kwibarabara hanyuma twaragiye hatwara mustanteri yitwa Rashidi yitizina gikitwa Giswahili Rashidi rero nawe nyene yabiguyemwo baramwishe niho mu nyuma batugirisha inama abavyeyi n'abantu b'abasore bajya basigaye izo nama zagiye ku 73 bajya basigaye mu mpera z'73 bazanye abantu niho twatanga kubona ibintu ko bikomeye ibya mbere twari twabibonye mugabo ivyakurikiye rero byateye ubwoba muri iyo nama twagiyemo barahamagaye umuntu novuga ko twitiranwa yari umupolisi yitwa Fabian aramuhamagara ati Fabian zana za ntumva zana za babamenje akazana umwe yashikana imbere agamucumita bayonete abatama turi kumwe barajugumira twayibona umengo ndibituraba Joseph yo Fabiano baramutuma uwundi arazana bageze kumubwira ati zana uwundi ati barabo barahetse abari mu kasho nawe nyine ntiyahavuye bace bamwica abatama bacu twebwe imisore twavuyeho tujugumira turataha nyuma mutama havuye avuga ati reba naha hantu je ndabona umuntu tubana urongo yagacimbira ameze nabi reka twimukira ku musozi hejuru hajya hejuru agihosha aho rero wamengo ni kuntuze y'ibirori byose niho hari ibirori byose uko niho twari twarabonye twabonye nyine imiduga itwara ahandi naho naratambagiza ku misozi kuko byari bisigaye bigoye guca mu gisagara kubera ubwoba gatambagiza ku misozi gashika ku Nyamutenderi narabonye byinshi ko umugoroba ugeze bumva abantu batanga ko induru hajya mu ibohero rya Mbimba bagakoma induru agacereka induru iheze haca bagacereka gacubona za modoka zirahagurutse jeep imbere ikamyo zibiri inyuma naho ari mu ijoro barakora amakamyo hanyuma iyindi jeep ikaje inyuma twere twakurikiza amaso uko twari ahantu babona ndahagushikanya abantu babona ko igisagaro kibona cyose mu ijoro kazogenda gushika ku Buterere aha ku Buterere ahanyene muri zone turimo niho wabona ko zigarukiye zigasesa zikavayo zikongera zigakomora kwa kundi nyene zigashika kuri PCR canke mereko zitwaye zivuyeyo ngaho urumva twarabona ko hari ikintu zatwaye hari sinibuka niko bahise bafata mbuye kungana yafashwe n'abaturage ni cyari kimezo kuba kigwemeza nuko umuntu cyasiga mu huta akagenda n'ubundi uyankuye n'umutuza ariko nahise bandaniwe kuyo mukonzi yabanshikanaho atahutse aca asanga hari tarambaza ngo bani harera Imana wa muhu wicaye aho ni harera Imana ureke yigumira baramugaburira ahesa ureke yigumira aje tunzomugo ndamuguranya nasubira batono baje ari benshi baca bashira mu bandi barambohanaguye gushika kuri province icyo gihe hari witwa Kirura n'umupolisi wa Musebeto niwe yakubita inyundo mu mutwe yabo bapfa mbona ariho nanjye nagira nshikiriwe asharaga ngo hakajya nari ngira nshikiriwe hanyuma uyu mukonzi ya rero ntubwe basharaza ngo hakajya gahungu nacyo kavuga nikaje usoma no kwandika none nkakajya kagira kaziriki ngo bakazi ngo ego niyo gafasha ibyo bigafaranga hajya n'abakuye ka makazi wani acicara ryago cyambamo Kirura umuserevera afata ibiro 5 agakubisa mu mutwe nanjye yagira apana narabwiwe n'ivyo nibone nk'uko muraha mu ndabo abandi hari abantu bakubise inyuma hari abandi bigeze ubona atari wowe tuzi ko wowe wahatse hari abandi aho Kirura yakubise hari abandi yakubise ndiwumva ko baciye bansoho niwe ari ku murongo ayica kandi yabahaye impande zanjye niwe ari umuseriveri mukuru biziga byaje Rwanda David bakabaza kubahamba ku Buterere niho hari pokeri yimba guca
iyindi kazishurira kwivuguca hajya inyuma y'umusigiti ku buterere ibeni zose zaza zikoreye ibeni zo kwiranda zikaza zikoreye ibiraso zaza birindiye ibarabara ryose igahita imena ngo imena amabuye ugaca bafata ivu bakarunda ko gutya imashini igashishira kwiva yini nayo ikaguma yivuye mu furege hajya inyuma y'umusigiti ku buterere niyo bubanza nanuze na cibitiro cyo kiriya yaza kumena ibiziga. Ica gatatu tubasaba muntu yoba afise urwandiko archive, muntu aza handitswe ibintu bibitswe, turetse ibyo tuzi bimwe bimwe tugiye kurondera, mutufashe tumenye ahabitswe ivyanditswe les archives, ari zerekeye abakozi ba leta, ari zerekeye abasirikare, ari zerekeye abadandaza, eka n'umurundi wese ari muto mu bikorwa mu butumwa ari mukuru. Turakereye kumenya abo twabuze tutanka bakora iki, bakora he, binjiye ryari mu kazi. Aha mu gisagara harishwa abasirikare, abajandarume, harishwa abakozi ba leta, harishwa abacamanza, harishwa abihebeye Imana mu nkurikire neza, harishwa abanyeshure mu mashuri atari make yo muri kino gisagara ca Bujumbura.